Macron na Donald Trump yarakubise ahababaza gose Macron tariki ya mbere y'ukwa kane mu kiganiro arimo aragirisha Trump urumva bya Macron nabyo biragoye rukundo rwa Macron rwazimbye rurimo ibintu baramuzimbye kugira ngo hari inkundo ziba zizimbye gukundana n'umuntu agusumbya imyaka 25 Macron umugore wa musu imyaka 20 n'ubutwari anafise n'abana yasanze ntunze nyafise ujya mufasoni Brigitte Macron kandi harimo n'abamusumbye imyaka mwabo bana basumba Macron muri weekend hari inkuru nyinshi ariko inkuru yavuzwe cyane yari ikomeye n'umupilote wa leta z'umwe za Amerika inyuma y'iraswa ry'indege yaburiwe irengero hanyuma biba ngombwa ko haba operation yo kumushakisha Irani imurondera na Amerika imurondera yari operation imeze gute iyo operation rero yari ishushe gose yari operation ikomeye cyane ku buryo amakuru rero hari mu kano kanya avuga yuko Amerika ishobora kuja mu biganiro n'iki gihugu ca Iran ibiganiro bazobijamwe nabandi kandi bivuga yuko indongozi za Iran bazishe nico nikibazo kuko abanya-Iran mu bisanzwe narakubwiye mu kiganiro giheze ko badashaka ibiganiro yego igituma batabishaka nuko abantu baravuga yuko rero intambara ya Iran na Amerika yatangiye guteza ingaruka ku isi ibiciro ahantu hamwe byatangiye kuduga muri Amerika kagunguru ka petrole kaduze ku biciro batanibaza ko bishobora kubaho ibi bintu Amerika ntishobora kurikira hemukira isi muri rusange biboneka ko kwataka Iran ku butaka byo babimeze nk'ubwiyahoze deja mu masaha angahe abiri mu masaha 48 indege hafi zitandatu ziragiye hafi miliyoni 300 z'amadolari yatanze amasaha 48 Donald Trump 24 yaheze twiteke inyuma ya 24 nyuma ya 24 inyuma yuko ikiringo giheze yego yaza kuba yatanze twiteke ibihe byiza cyane kuri umukunzi wa Utam Podcast twizere ko umeze neza cyane udukurikirana uri mu Burundi cyangwa se uri mu makungu ndagushimire cyane kugukurikirana ibiganiro byacu ntibisanzwe ni episode kuri episode turi kumwe na expert wacu Nkinzingabo akaba ari muri studio twongeye kuguha ikaze Nkinzingabo muri Utam Podcast twizere ko umeze neza cyane murakoze cyane meze neza ndibaza namwe mbwe ndiko ndabaraba aho abandi babona ndabona ko muri umusore yumutse w'injyamoye meze neza nta kibazo atarimo arafata ingiye oya nzozifata ni mu misiza nzozifata mu misiza nta kibazo nyarutsa burya ifa wimbwebwe ngunyobugishoshe reka ibyo bintu tubyihoze nzogerageza nta kibazo kuko umuntu arona uwihuse bitari ko birorohera isi yose irikira muvuga uwo bita Macron Donald Trump nabonye amugaruka ko ku itariki ya mbere yaramuvuze ko cyane aramumanuka akavuga yuko yirirwa arakubitwa n'umugore w'umukecuru ngo imyaka 70 n'ingahe numva ndagize ubwoba Macron n'ukuri tunamwihanganisha burya papa utamu hari igihe umuntu agutuka akagukubita hababaza kabisa uramaze kubona nk'abagore iyo bari babiri bariko baratukana ugasanga umwe atutse uwundi nk'umugabo we yarapfuye ngo mbona n'umugabo we yarapfuye dingira waramuteye umwabo abamukubisa hababaza ariko usanga araje bana bikonsidera nkuko bene niko kuri abamukubisa hababaza rero Macron na Donald Trump yarakubisa hababaza gose Macron mengo ni tariki ya mbere y'ukwa kane mu kiganiro arimo aragirisha Trump yavuze ko Macron arimo aravuga Macron yavuze wa mugabo akunda gukubitwa n'umugore Macron yaragowe umugore waramudiha akamukubita nyene ibintu nk'ivyo urumva ko atari byiza ku mukuru w'igihugu iyi nyifatiye bakuru b'igihugu bakino gihe na cyane bo ku mugabane wa Burayi na Amerika ibintu bibona mu yeshusho ibintu byakomeye kubera yuko twe ntitumenyereye abakuru b'ibihugu bameruko kuri igihugu tumenyereye avuga ibintu byatosowe bakurikiranye bakavuga ati abantu barabyakira gute ngo umukuru w'igihugu gutuka nkuko nko kugutuka nk'ayi Burundi umuntu agututse kuri nyoko aravuga ati yaguhamije Dimo yamuhamije kabisa ngabo urumva bya Macron nabyo biragoye rukundo rwa Macron rwazimbye rurimo ibintu baramuzimbye kugira ngo hari inkundo ziba zizimbye gukundana n'umuntu agusumbya imyaka 25
Macron umugore wa musi imyaka 20 n'ubutwari n'ubutwari se Macron burya hari abana afise oya abana afise n'abana Yadopse. yasanze ntunzenya afise ujya mupfasoni Brigitte Macron Macron nta mwana bafise kandi harimo n'abamusumbye imyaka mwabo bana basumba Macron Eh. ya ni nkinzi ngaboro tuje kugira ngo tubandanye episode zacu twibananize tuganira ku makuru ariko aravugwa hirya no hino. Kumbure ni ku makuru yo intambara ya Iran, Israel ndetse na USA cyangwa se leta z'umwe za Amerika. Muri weekend hari inkuru nyinshi ariko inkuru yavuzwe cyane yari ikomeye ni umupilote wa leta z'umwe za Amerika inyuma y'iraswa ry'indege yaburiwe irengero, hanyuma biba ngombwa ko haba operation yo kumushakisha. Iran imurondera na Amerika imurondera. Yari operation imeze gute? Iyo operation rero yari ishushe gose yari operation ikomeye cyane ku buryo novuga ko yari operation ikomeye gose. Imbere yarimo n'ibikoresho byinshi cyane na yarimo ibintu bikomeye cyane. Rero uwo mupilote yari yarasiwe mu ndege bita F15 F15 ni indege rero abanyamerika basanzwe bafise, ntabwo ari nshasha mugabo niyo nko mu gisekuru ca kane 4e generation. Rero urumva baragize iyo ndege bakimara kurasa uwo mupilote, ni indege isanzwe itwagwa n'abapilote babiri. Haba harimo umudereva n'undi abajejwe ibindi bikorwa cyangwa abajejwe operation zindi. No kenshi abajejwe no guko ni wabanarajejwe kurasa. Rero urumva bari muri operation isanzwe, urazi ko basanzwe barimo barakorera mu karere kandi Trump urazi ko yarahejeje kuvuga discours avuga ati ubwirinzi bwo mu kirere narashize hasi, marine narashize hasi, ibintu byose naratsinze intambara. Ati intambara Iran yose narayishize hasi. Narayitsinze. Rero niyumvira yuko bajya abapilote bashobora igisirikare cyo bacaramwizeye ibyo bintu nibyo. Kasi nyene camwizeye coco giba gifisa makuru yo kuri tele. Rero barakora operation hanyuma ubwirinzi bw'ikirere bwa Iran burayirasa. Buce burasinjya ndege. Umupilote wa mbere yarashoboye kuba uko burya zijya ndege ziba zisanzwe zifise intebe zishobora gucomoka mu gihe indege igize ikibazo. Kugira ibyo bavyumvire kugira umupiro kameme indege igende mugabo umupilote asigare ko burya umupilote arazimvye. Rero iyo ndege rero imaze kugira ingorane wa mbere yaravuyemwo wa kabiri nawe aravamwe mugabo ntibashoboye gutabara wa mbere mu buryo bwihuse. Wa kabiri rero abo ni Amerika ariko iramutabara. Niwe yaci wa kabiri rero niwe yaciye ahinduka uruhigi. Amerika ikamurondera na Iran ikamurondera. Iran yamurondera yarashizeko n'amahera 90 uzana umutwe wiwe. Pana umutwe wo muzana komeye cyangwa akabaha amakuru ahari aho yoba yaguye. Amaze gucomoka akava mu ndege byagenze gute? Ese ni indege no gucomoka kwa gute? Atwara iki? Yarafise iki? Oya ijya ntebe ibisanzwe iriko ntuzeye kite yuzuye, ibisanzwe iriko kite zikwiye. Aba hariko akantu ashobora gukoresha ka GPS kugira ntazimire. Abafise amazi, abafise n'agapistole, abafise n'imfungurwa zijya imfungwa zikeya do base zishobora kumufasha zijya ziba zitekeye mu do. Rero urumva rero barabahaye formation. D'abord barahaye formation y'ukuntu yitwara iyo ashitse mu kibazo nk'ico. Rero urumva nawe yateza yakurikije protocol isanzwe ihari. Hanyuma indege arayivuyemo. Indege arayivuyemo arakorotse mugabo ahantu yakorokeye rero ngo hari hasanzwe hari ahantu hari imisozi kandi n'ahantu hegereye Iraq, kuko urumva iyo ndege yari yagurukiye mu ntuze abasanzwe bafise muri Iraq. Mu birindiro bafise muri Iraq. Ibyo Amerika ibirindiro bifise muri Amerika muri Iraq. Rero urumva yuko byaciye bisaba yuko hacatangura operation yo kumurondera. Operation rero yakozwe ariko entretemps indege igikoroka haramanze kuba nka silence radio. Trump bimwe byiwe byo gucaja kuri Truth Social yantuze nyayiwe akandika ibintu yaciye aja mu gacerere parce que cyari kibazo gikomeye ko nkiyo Iran iza gufata ujya mu pilote idiri ari kuba ihiye ku banya Iran. Kubera yuko baca bamukoresha nka carte naho bafise. Kumva ko hari umusirikare yagizwe imbohe
wa Amerika yafashwe na Iran byari kugabanya amajwi kuri Trump kumugabaniriza icizere abene gihugu bamufitiye kandi urazi ko mu kiganiro caheze twavuze yuko wisanzwe agakino karimo karaba gafitaniye isano n'amatora yo muri mimanda azoba mu kwindwi muri Amerika batezwa gukora ibishoboka byose rero kugira ngo ni ubutegetsi bw'aba Republican ntibuboneke nabi ntibuboneke nk'ubudashoboye iyo hafashwe ujya musirikare wa cyangwa se ujya mu pilote byari kwitwa ko Amerika atabushobozi gifise ahubwo ikira natakaza n'inguvu kandi yarahejeje no kuvuga ati igisirikare cyo mu kirere ca Iran naragishize hasi no kuvuga hari habonetse icemezo kitabesha yuko ibyo ari karavuga atari byo kandi n'ubu nibaza yuko ariko bimeze nuba abanyamerika barabizi yuko ibyo yababwiye yababeshe naho rero tugomba duhera ikiganiro cacu mujye bwiyaguye cyane ni operation rero yageye kuba biba ngombwa ko Amerika icikora ngo ibyo bita kuyovya iza kurasa ikitegura operation kugira ngo wa musirikare aho yaguye mu pilote aho yaguye ntihabe ariho Iran ija kuronderera oya operation urumva basanzwe bafize ubuhinga bwo gukora ama operation kandi urumva ama equipe burya abajejwe gutabara aba pilote bagize ikibazo bene ico abara ama equipe ari specialized bahamagaye aba Navy Seal ni team 6 team 6 ni unité nubwa ni nabeza mubeza nikuvuga ni team 6 ni ntoze ya na ni bakabuhariwe mu isanzwe na visiri basanzwe n'abasirikare bakomeye ari unité specialized mugabo rero mwiyo unité mwabo basirikare bari force speciale nabo harimwo nyene force speciale team 6 rero nibo basumba abandi nibo bahaye ako kazi ko kuja kugira ntuze kubohoza abo uwo mu pilot kumurondera baca bafata indege rero bagiye gute bafashe indege bagiye n'indege urazi ko mwayo ma operation kenshi bakoresha amahelikopteri kajugujugu mugabo baratwaye n'izindi ndege za C-19 n'indege zinini zibiri batwaye zibiri batwarana kajugujugu zibiri no kuvuga rero yuko bamaze gushikayo bakoresheje ikibuga bahevye abanya-Iran ikibuga c'indege kiri abandone kitagikoreshwa rero bamaze gushika inkuru hari ama version mesi y'inkuru mugabo inkuru zivuga yuko indege zo zinini za C-19 zimaze kugwa nizo zarimo uto tudege dutoya n'abakomanda rero zaciye kwera ikibuga kiba cyarononekaye ngo zaciye byanka ko ziguruka zisubira kuguruka arico gituma rero baciye bazirasa kugira Iran abanyamerika nyene niyo bazirasira baciye bazirasira ariko iyo niyo nkuru iri kiratangwa officiel ariko urumva ntawo yizera kari shobora kubera narashwe na Iran aba Iraniye bashaka kuba barazirashe kuko urumva ibyo bintu biragoye kwemera ariko bavuga ko zanse kuguruka biba ngombwa rero yuko bamaze kubona operation kandi ntuze ya izo ndege zinini ziba zijejwe hanini kugira kongereramo ntuze amavuta zidakacugucu ko nibikunda ko zoguruka zive urugendo rure batazongereyemo amavuta benzine rero urumva yuko bamaze gushikayo ngo harabaye ikibazo cuko baciye rero indege zaranka kuguruka baca barazirasa kugira nibaze bazitoremwe amakuru abanya-Iran rero urumva ko barimo baravuga yuko harasigaye indege hagati ya 4 na 6 zononekaye za Amerika no kuvuga izo ni nk'imiliyoni hafi $300 z'amadolari ikibazo ca nibaza ni gute umuntu umwe atuma habaho operation nk'iyo byagenze gute neza na neza cyo kintu komega kirasiga ubwenge urumva no kugwanira ntoze ya izina ry'igihugu kuko urazi hajya n'umupilote yarashe misanzwe ntibavuga ngo dufatikare we nta zina ry'umupilote bavuga bavuga ngo Amerika yarashe hana no kuvuga rero hajya bariko batabara Amerika ntibariko batabara umupilote izina rya Amerika niryo bariko baratabara rero urumva yuko misanzwe umupilote hajya yarashe ararinda no kubaza tiburya namaze gushikira target ndase asaba kuri command mahari kuri headquarter bamubwire aranaharura
turuwa gushika kuri 5 bamaze kumubwira ati d'accord arongera agaharura 1 2 3 4 5 kugira yumve ko batisubirako ko burya yarashe umupilote ni igihugu kiba kirashe si wabarashe ni commandemo nico gituma nta nuwigera amuvuga izina ngo ni naka yarashe bavuga ati etazi ni yarashe canke igihugu kanaka carashe carashana nico bajya rero bariko baratabara izina kandi urumva barimwo baranatabara Trump nagira ikibazo muri mu matora n'imbere mu gihugu okay tubwire tuvuge ngo ni operation yari ikomeye Amerika ngo bavuga yuko yoba yaciye ikoresha amayeri yo kuja kurasa mu kandi gace kugira ngo ihubishe Iran kuko Iran urumva ko yashaka nawe kumufata uwo mupira abanya Iran nabo bacumva iyo nkuru baciye bashira kwa $90 no akabanyagihugu bose nawe wayumvise ayo mahera niwe bose baciye bambara ibikoresho batora inkoko kuko burya muri Iran abanyagihugu barabahaye inkoko mu kwitegurira intambara rero bose baciye bazakira Kalashnikov zabo bihereza imisozi 90 guhiga uwo muntu umupilote wa Amerika $10 n'amahera atari make ni menshi cyane ati ubumufata 90 cyangwa katwereka amakuru ya hana rero harabaye n'ingwano zikomeye harabaye n'ingwano hagati y'amayinite y'abayiraniye n'abanyamerika rero ico gitero ni gitero de diversion ni muri tactique nyene militaire ni mu buhinga bwa gisirikare babanje gukora igitero ahantu uwo mupilote atari kugira ngo abari abanyayirani baja iyo ni Amerika yaciye bikora mu bwo buryo mugabo bobo kubera abasanzwe afise udukoresho signale ashobora kwatsa tukarungika amasinyale kuri base bakabona bakamurokaliza ahantu ari rero mugabo abategezwa kubikorana ubuhinga n'ubwenge kuko ntaguma agacanye uko abandanije agacanye n'abayiraniye bari kukabona imwe aragafyonda kongera akazimya mugango byo babyasabye yuko seya ariyo intervene seya ninde ni urwego rw'iperereza rwo hanze y'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ngo nibwo rwari rufise ibikoresho bishobora kumubona neza ahantu ari umva ko n'igisirikare ca Amerika misanze ni operation yari igoye operation yasabye umwanya munini iyo iki kibazo reca nibaza Amerika reci gutegura operation y'amanyanga kugira ngo ntibatera ahantu hari bamaze kumurokaliza bo ni tactique militaire no buhinga ni ubwenge urabumva bwa gisirikare rani rero nabumva baguye mu mutego babonye aho bariko barakora igitero niho baciye bashira ingufu nyinshi nawe hariya bariko baramutabara ni nko ari nko muri side ubu Amerika yacitera muri nord kugira kameme baronderera hatariho apa rero yino operation yarayibaye muri weekend byarangiye bamuronse cyangse baramutoye bamaze kumutora habayeho cyo no kwita nka victoire kuri Amerika kucerekeranye n'ino operation naho atari victoire y'urugamba ariko ko naho bamutoye naho ubizi neza ko bamutoye ari muzima kuko urumva bavuga yuko bamutoye yakomeretse sinzi rero ko yakomerekejwe n'amasasu iyo intambara yo kumurondera sinzi ko yakomeretse kubera yakorotse mu ndege barashe abari shoke gukoroka mu mutaka nahone wagakorokera n'ahantu mu misozi ushaka kugwa ku giti cyangwa ukagwa kwibuye urazi uri mu mutaka ntukata rero urumva yarakomeretse rero nta wuzi kariho nuko atariho gushika ubu nta foto yiwe barerekana canke n'ububeshi byose byoshoboka mu mabanga ya gisirikare byose byoshoboka kandi urumva kugeza umuntu tutarabona ifoto ntiturabona ifoto nta n'izina ryiwe baravuga rero urumva nta n'ijambo na rimwe arashikiriza rero ibyo byose birashobora kuba ari ububeshi kandi bijya byose Trump yashikiriza yuko ata muntu n'umwe yapfuye n'ijya operation byose biragoye kwizera indege zine zigasamburwa ntihagire n'umuntu n'umusirikare n'umwe kandi harabaye ingwano hagati y'abayiraniye n'abanyamerika biteye amakenga ikibazo cyo kwibaza rero intambara igeze ku munsi wa 37 itanguye kugeza ubu Amerika ivuga ko yatsinze urugamba Iran nayo abantu bakavuga yuko ihagaze neza Israel uko nyene kumenga harimo igifungu mwa bino bintu bya Amerika na Iran ndetse na Israel urumva turi mu ntambara ya communication mu ntambara y'itangazamakuru ubu ni iri mwiraba Trump arabizi neza yuko intambara yamugoye mugabo agerageza kuguma avuga bijya kugira ngo abarasamaza abantu kandi abararonka umwanya wo
wo kwiyumvira ico gukora. Nico gituma avuga bijya avuga naratsinze nagize guca mugaba akaguma asaba n'ibiganiro. Ubu rero Omani nirimwo iragira mediation, nirimwo iratanta kugira ubuhuza hagati ya Iran na Amerika. Kandi urumva guhuza abanya-Iran n'abanyamerika biragoye kuko ntibashobora kuvugana. Ni kuvuga we nukuza bakaguha agakete n'imbaraga kete cyane baraka audio numbaza ukagashira abanyamerika no bakaguha ka audio ukabashira. Ntibemera kubonana. Reka turabe rero ku majambo Donald Trump yatangaje avuga yuko intambara bamaze nk'iminsi iri kiragenda neza mu buryo bugaragara cyane. Ati muhere ku byabaye kuri Venezuela, ati turashimira inzego zacu z'igisirikare zigenje neza, ati kandi ubu tubanye neza na Venezuela, tubanye neza n'ico gihugu tubuniho dukura ibitoro, ati nta ngorane nimwe hari. Ariko kandi yagiye anavuga no kuri president wa Cuba, kumbe turaza kumugaruka ko mu nyuma. Turabere hamwe Iran no munsi umuntu yavuga ko iri mu kihe kibanza. Donald Trump ibyo avuga akanavuga yuko kuva Amerika yabaho ngo byabaye bwa mbere igizere yisite mu ma operation nkayo ngo bamaze nk'iminsi hagati ya Iran na nubeshi. Twereke na rubeshi rero. Nubeshi kubera yuko mwese murabiza bakurikirana makuru yuko Iran igumirasa kandi iguma yonona ibintu bya Amerika bitari bike. Rero bisigura yuko mu byatumye Amerika ija muri Iran nta kintu na kimwe barajako barashikako. Kuko urumva abanyamerika bariko bavuga ko operation zikomeye bozishira mu kubohoza umuhora wa Hormuz. Kandi Hormuz ntabwo yari mu target mu isanze batanguye intambara wuguruye. Ni kuvuga ko ibyo barondera ubwa mbere babivuyeko. Barahebye ama objectif yabo bari bihaye ubwa mbere. Kuko ubwa mbere Hormuz barimo baravuga Hormuz kandi Hormuz ntiyari ku target yabo. Ntiyari nugaye ubwa. Ntiyari nugaye yari yuguruye. None wumva iyo boyivuga nka objectif doragere kandi bobo bagiyeyo niyo yuguruye. Umuhora Hormuz no munsi burana ko bashobora kushika ko hoho hamwe bovuga ngo bagize target. Oya nibyo ukunda. Nibyo ukunda kubera yuko mu isanzwe nibyo barafise force kandi barafise n'inguvu, barafise n'uburyo bukwiye. Mugabo urumva Iran nayo ahantiri wabo yari yorganije neza. Kuvuga erega mu isanzwe n'umuhora wa Hormuz ikintu abantu bomenya nuko umuhora wa Hormuz ntabwo Iran yawugaye. Ngivuge ngo turugaye kopo. Oya ahubwo hari amato arengana. Cyane cyane amato y'abagenzi ba Iran, abashinwa, abarusiya. Abo bararenganisha ibintu byabo atangorane. N'ubuhinde mu minsi bwararenganishije amato yabwo make. Urumva nubu ushoboye kugenda kunegosia n'abanya Iran mu kumvikana mu gahuza. Ubwato bwawe burarengana. Mugabo urumva ikindi kibazo gica kihaba kugira abantu babitahure neza techniquement. Nuvuga ko ajya ama assurance. Mu bisanzwe nayo asa nkuko ubwo ariyo yugaye neza gusumba. Ama assurance ajya yasira amato. Urumva kubera ari mu karere karimo intambara baciye baduza assurance. Rero no kuvuga ko mu bisanzwe Iran yari yashize ko imiliyoni 2 z'idolari bashobora guca ubwato burengana. Wanu wo kwemera kuburiha kuyariha ayo mahe aca sanga assurance iri hejuru. Rero muri ico gihe urumva ko kuba wugaye hanini sina Iran ahubwo ni nayo ma societe d'assurance arabise mu ruhara. Ni nkinzi ngabo rero Izayi ariko aratubwira kuvyerekeranye n'ibiriko birabera muri Iran mwaka no kanya ndetse no muri Amerika na Israel n'intambara iri kirabahuza kwari bihugu bitatu. Mugabo bose bakaba bafise intumbero yuko bagira kuco bifuza naho batarakigeraho. Umwe arifuza kwemeza uwundi ariko no bivuga, ariko undi aravuga ati nanje cyakuzanye ngaha ukinsigurire unasigurira abantu cyatumyuza ngaha muri Iran. Bisanzwe intambara urabye isa niyaheze. Yego gute barimwe barahiga gusa akantu ko kugira. Urabona twigeze kuvuga umuntu yagukubisa akagutosa neza. Uzura uragenda usubira inyuma ugenda uvuga amajambo menshi mugabo usubira inyuma urondera hari inzira. Uca wiruka. Bisigura ngo Amerika intambara ubahigeze. Amerika biraboneka yuko objectif ibyo bifuza muri Iran bitashobotse. Kandi ntibifuza kwiyemplika cyane nubwo barimo baravuga igitero cyo hasi.
biraboneka neza ko batariko baragishiramwe ingufu cyane. Amakuru rero hari mu kano kanya avuga yuko Amerika ishobora kuja mu biganiro n'iki gihugu ca Iran. Ibi biganiro bazobijamwe nabandi kandi bivuga yuko indongozi za Iran bazishe. Nico ni kibazo kuko abanya-Iran mu bisanzwe narakubwiye mu kiganiro giheze ko badashaka ibiganiro. Yego. Igituma batabishaka nuko bamaze kuganira inshuro nyinshi n'abanyamerika mugabo mu gihe bariko baraganira akaba ariho baca babatera. Bayandi majambo babonye ko abanyamerika bakoresha ibiganiro nk'umutego. Rero baciye bavuga ati twebwe ntidushaka kuganira. Twebwe reka turasane hanyuma nimba mushaka naho ko tuganira bose umwe wese yazanye amako y'ibyo ashizaba. Twarabivuze mu kiganiro giheze. Iran ivuga ati twe ni mudusinyire ko mutazongera kudutera. Mwongere murihe mutanga indici yakababaro munasanura ibyo mwasambuye n'amabombe yanyu. Ikibazo ino ntambara mu gihe Iran yo kwanka ivyo bintu 100% izoshishika kuki? Mu gihe Iran irasa Israeli cyane ntuze ya Trump arimo yabahaye imbere amasaha 48 kandi mengo uyu munsi wavuyemo reka ndakwibutse asigaye 24. Trump yigeze gutanga amasaha yigeze gutanga imisi kwigenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatatu yatanze imisi kugeza ku misi 5 acarongera atanga 10 acatanga indi misi 10 kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane uyongeye ku 2 yongeye ku misi 2. Trump ntabwo bwo bari ubwoba canke no gusamaza amakungu kubera ko washoboye kuvuga gusumba bano ba oya bijya bintu abavuga ntabagomba kubikora ahubwo kubara kugira ngo yereke opinion publique yo muri Amerika yuko afise ibintu muri control ibintu ari warimo arabikontrola under control ibintu biri mu minwe yiwe mugabo normal murabona ko atariho biri iyo misi yagiye aratanga hose niho Iran yagira na murasaka irasa Israeli yo irasa n'abasirikare ayishirako kugira ngo arabe yuko utwo tuntu arimo arakora twa lobby ku Barusiya ku Bashinwa bamufashe arabe yuko ducamo amazovuga ati bisubiye ko bemeye ibiganiro. Dimwarimwa iyo misa bayihaye kugira ngo arabe kutuntu arimo ararobinga asaba Abashinwa mumfashe asaba Abarusiya ati mfasha muce kuri Iran mumfashe arabe yuko bizotanga sigise hamwe avuga ati burya bemeye ibiganiro twe twabahejeje. Uburusiya arabusaba gute kandi n'ubundi bafitanye beef naho numvise abantu harabana baca inyuma bakavuga yuko Uburusiya bushobora gukorana na Trump mwibanga naho ntavyemera je kubera intambara iri muri Ukraine bavuga yuko ifashwa na Amerika. Uburusiya nona yo gucako gute mwakino gihe urikura biraba oya Barusiya mu bisanzwe nibo bantu barimo barangukira mwino ntambara kuko urumva ibitoro byabo byari byafatiwe ibihano imbere ko intambara itangura mugubu byarakuweka ibihano. Rero ubu Abarusiya barimo baradandaza neza kuko amahera y'igitoro kirinze kidugibe abafise umuzigo urumva uko barimo batomboye barimo barakora umutima ugani wa rero ubu barimo barunguka cyane. Rero Abarusiya bo ntibifuza ko intambara ihera oya bagoma ahubwo bashiramwe akantu kugira bagume bidandariza no kuvuga ubu rero mugabo Trump burya na Putin n'abantu barumvikana geranije na Biden bo bashobora no kuvugana ba Biden ntigera avugana na Putin. Abantu baravuga yuko rero intambara ya Iran na Amerika yatangiye guteza ingaruka ku isi ibiciro ahantu hamwe byatangiye kuduga muri Amerika kagunguru ka petrole kaduze ku biciro batanibaza ko bishobora kubaho. Ibi bintu Amerika ntishobora kurikira hemukira isi muri rusange. Oya Amerika mu bisanzwe Trump ntabwo yari yateguye intambara zikizogera hino. Iyi misi vraiment ntabwo yari preve. Rero urumva ko ari kibazo. Nyine biriko biraba ntiyari yabyiteguriye. Ico gituma ubona asa n'umuntu atari stable mwino misi. Rero ingaruka zo zirahari mugabo ndizera yuko bariko baraganira bijya bihugu by'ibihanganje bamubwira ati ukuntu bino bintu byohera. Muri Amerika bagira kuri 12 b'abagenero bamaze gufata gukugwa mu mabanga. Bo bahengamiye kuri Iran cyane. Oya hano umugaba chef de l'état major de l'armée terrestre. N'ujya ministre wa bamwita secrétaire à la défense. Trump yaramuhinduye amwita
ngo ni secrétaire à la guerre. Secrétaire à la guerre. Mu bisanzwe urumva yamwise ko ari nka ministre w'intambara. Rero ujya n'umuntu bahuza cyane gose. Rero ujya niwe mu bisanzwe biraboneka ko ari kutumvikana ku intambara n'ukuntu barimo barayi n'ukuntu irimo iragenda ku basirikare bakuru bo muri leta zunze za Amerika. Rero bajya arimo arakuramo n'abantu batariko baramwumva ubujya arimo aratwara ibintu. Ni wari karabakuramo Trump. Trump arimo arabakuramo kugira hasigara abantu bandiyo bwana. Ndiyo bamwe bemera ibyo avuze. Abantu bandiyo bwana bamavuga rimwe bakumva kabiri. Rero wasigaye abantu bo gukoma amashi nibo arimo ariyegereza. Kandi urumva ikibari kibazo kuko urumva iyo isigaranye abantu nk'abo musubira kumenya ukuri ko biriko biraba kuko bose bazakubwira ibintu biryoheye amatwi yawe kugira ngo ubanezereze. Ikibazo tubyite ko ari nk'intambara ishobora kuba muri interne muri Leta Zunze za Amerika. Intambara yoba gusa kumva intambara yoba arega kubera muri Amerika y'imigambwe cyangwa se Amerika ari mu president afite imyaka 4 gusa. Rero urumva abarakanya gato ibyo akora byose barabyihanganira ko bavuga ati nawe ntumumya kandi ni amatora yo muri mimanda ni yatsindwa ntazosubira kugira ibyo ashaka mu nama nshinga amateka. Ashobora kuba n'ikintu ca impeachment biranugwanugwa ko ashobora guca haba ikintu ca impeachment cyo kumubogoza ataramara manda. Nubwo bitaboneka neza ko yoshobora kubogozwa ariko ntazosubira kwidegembya nkuko ari idegembye ubu. Ukubibona muri Amerika ari mu president buyari bwabogozwe mwayo bivuye ku kuhemukira igihugu. Oya nta numwe araho ashobora kuba Donald Trump. Ngari umwe. Eske Donald Trump muri kino gihe tumushire mu kibanza kihe ku isi muri rusangi mu bikorwa biriko birabamwa kino gihe? Ko bijanye n'iki? Ibikorwa byiza tuvuye ko ari mu president wowe w'icitegererezo tuvuye ko ari mu president karafasha isi cyane. Biragoye kwevariwa. Ariko urumva kuko ntiturabona ico ashaka gushika ko gushika ubu. No gutera Iran ntitubona ngashaka gushika kuki. Ntabwo biboneka intumbero ya Amerika mu gutera Iran ntiboneka neza. Kuko urumva batamu ntushobora guhindura regime ukoresheje ntuzenya kurasa intambara yo mu kirere. Oya bisaba abantu boza kokipa tere bakokipa mabiro bakokipa byose. Rero gushika ubu ntibiboneka neza ico Trump arondera muri Iran. Aravuga ko ari gukigira dolari abantu bamwe bahanze bavuga yuko ari gukigira dolari. Ariho n'abavuga yuko ari kwataka ntuze ya Ubushinwa. Kuko Ubushinwa yarabukuye muri Venezuela. Ashaka dimwe kubabuza igitoro bemere bamugurire. Bisanzwe harimo n'ibintu bya business razujya kandi umudandaza. Kandi murazi ko no misezi yabwiye abanyaburaya ati mwe nimba mwumva ibitoro byabuze ni muze mu biguri ni wacu muri Amerika. Na gaze. Harigeze no kuvugwa yuko uyu mugabo yateye ahantu cyangwa se Amerika iteye ahantu visa abategetsi. Twabonye muri za Russia baviza abategetsi ntitwabonye baviza ba president kubera iki ariko babikoze muri Iran. Uyu munsi nta kindi kintu ubona cyo bakinyegeje nyuma. Oya niyo strategy yabo abantu bo mu burengero bose iyo bakoresha system ya decapitation iyo bateye igihugu barondera bakuru abashefu. Ngaho urumva kubijanye na Putin muri Ukraine mu isanzwe kwica nka ntuze ya nka Zelensky. Uvuga wowe uramutse wishe Zelensky nk'ubu umugize incungu ya Ukraine. Wishe Putin umugize incungu yande ya Russia. Nk'ubu uramutse wishe nka dufate nka nko mu Bwongereza nka Starmer ujya mu premier ministre. Nk'ubu ari muri situation igoye. Uramutse uteye nk'ibombe hariya ubu mukomeje kuko abanyagihugu bose baca bamuja inyuma. Cyo kimwe no kwica president wa Ukraine bari kuba bamugize intwari kandi urumva ko n'abanyagihugu baca babasude. Ko bavuga ati umuntu atanguye kwica abakuru muri twebwe. Nico gituma rero mu bisanzwe kubera Volodymyr Zelensky ari muri position mbi mu gihugu ntakunzwe bamufata nk'umuntu atari seri umukomedi. Putin avuga ati azisenyura. Nagume dimwe ni nko vuga ati igiti n'ubundi naho gihagaze kizihenura amaherezo. Niyo mpamvu Putin atagiye visa Zelensky. Ikindi kandi urumva nk'ubu urabona ufashe igihugu nka Ukraine gihanuriwe n'Uburusiya.
ukica umukuru wacu akajagari gakaca kaba ku rubibe igihugu muhana imbibe bisigura ko nawe atamutekano ufise dimwe kugumana ama institution stable muri Ukraine ntabwo babigize kubw'urukundo no kwirinda kandi n'abanyamerika ntibashobora kubikora bijya bintu ku gihugu gihana urubibe nabo bijya byo guteza akajagari mu gihugu nk'ubu ntibo bikora nko muri Mexique ntabyo bokorayo okay ni nkinzi ngabo rero turiko turaganira ku byerekeranye n'ikibazo ca Iran na Amerika ndetse na Israel tugaruke ku majambo ya Donald Trump yavuze harimwo ibyerekeranye na president wa Cuba haheza amezi abiri bisa nuko ibitoro byabuze muri Cuba nabonyene ngo ntivyoroshe biraza kugenda gute ko nabonye wewe yanafashe n'ingingo kuri ino Cuba na mugabo ko mbona Amerika zoyisiga bose bagwanye oya urumva Trump ikintu urazi ko yiyamamaje avuga ngo American First mugabo urumva mbere Amerika imbere ibintu byose kubera yuko inyuma mugabo Amerika imbere bisanzwe utamu abona urazi ko nakubwiye ko afise manda y'imyaka 4 kandi niyo ya nyuma hari igihe umuntu hajya bafise utuntu mu mutwe avuga ati utu tuntu twarandiye mu mutwe nko kubona Cuba yarananiye itazi imyaka 60 akavuga ati reka vraiment ndabiheze mugabo ikintu cyatumye Cuba ibura ibitoro Misanzo Cuba yakura ibitoro muri Venezuela urazi byabaye muri Venezuela yuko ubu ari Amerika ivuga ari kijana rero yaciye ibuza abanyavenezuela guha Cuba ibitoro mu minsi heze twumvise ko Putin arimo aragerageza kumutabara murungikira ibitoro mugabo urabona yuko hari ikibazo ca crise y'ibitoro muri Venezuela yatewe n'ico kibazo rero urumva Trump nawe arimo arashaka guca nyene aprofitiramwo akure uriya mu president wo muri Cuba ntawuzi rero ko bizomukundira ko bajya abahungu nabo bamaze imyaka myinshi bahanganye na Amerika barayizi mbona baza kubishobora mu gihe badafise carence y'ibitoro canke se petrole yawe batariko barayironka ntawuzi ikigero Cuba izoshobora kujeramwo kino kibazo reka turindire rero igihe uko kizobandanya kiza tuzobona uko bimeze ngarutse rero Kirse hala suite harakurikira iki kuri Donald Trump ndetse na Iran na Israel muri rusange inyuma y'iyo operation inyuma y'intambara nko yavuze isa n'Iran inyuma y'iyo operation urumva nimba ari test bari barimwo yatumye twongera kugaruka ku ntambara ikomeye mu bisanzwe ni test barimo baragira icibe banka test biboneka ko kwataka Iran ku butaka byo babimeze nk'ubwiyahoze deja mu masaha angahe abiri mu masaha 48 ndege hafi zitandatu ziragiye hafi miliyoni 300 z'amadolari bavuga zine byo birazwi ko zavuye kandi n'izindi ntituzi ko ari nzima baravuga n'iyindi ndege yoba yaraguye mu muhora wa Hormuz muri Detroit Hormuz uyo umudereva yarashoboye nawe kurokoka rero urumva yuko nimba mu misi masaha 48 ndege zitandatu zishobora kugenda guhomba zo zikaba detruwe umva operation mara ukwezi ho hamaze kugenda zingahe Amerika ishobora kubihomberamo cyane rero nico gituma baca basubira muri laboratoire abastrategie baje kwiyumvira barabe riske zihari barabe ko ibyo bintu byo kubutaka bavuga ko bobikora bakabishikako yatanze amasaha 48 Donald Trump 24 yaheze twiteke inyuma ya 24 inyuma ya 24 inyuma yuko ikiringo giheze yego yaza kuba yatanze twiteke intambara ashaka nko gusimba karaba nk'ikintu abombare dahari ya muri Iran kandi ubusni ngo n'ubusni ntibamwiteguriye bo oya inzu nana ashaka kuraba nk'inzu akayikubita ati bya bindi ndabikoze Chenera babwiye muhemere mu manika maboko mugabo Iran nayo yavuze ati ni umva yavuze yuko azoca yisubiza muri Moyen-Age mu gihe muri Moyen-Age oya mu gihe cyagiye twiga ngo Age de la Pierre igihe bakoresha amabuye bavuze Age de la Pierre no kwa ko umuntu baba musubije ahantu atagikoresho na kimwe giterambere kikizungu gihari giteye ibintu byose arabisenyura bigire hasi
nta buye na rimwe aza gusigara igeretse kuri Donald Trump inyuma y'amasaha 48 nyuma y'amasaha 48 nene urabona bikunda jiga nagize amakingi oya Iran nawe yavuze ati ego nibyo turabyumva mugabo natwe mwaka karere tubayemo natwe nuko tuca tubigenza no kuri Israel no kuvuga bya bihugu bimwegere bisanzwe bikorana na Amerika hariho Arabia Saudite hariho za Bahrain hariho za Emirati zunzumwe z'Abarabu hariho za Qatar zirimo no kuvuga zose Iran iravuga ati natwe bakavuga ko bashatse go guhindura Iran muri Moyen-Age hari utuntu duteye imbere bashaka kuyisubiza kure kuri Age de la Pierre no kuvuga ati nakwe ibihugu vya Dubai turabigira uko za Qatar kandi Dubai ibintu bisa ni byatanguye kumera nabi gose kuko nabaja guhiga y'ubuzima urazi ko abarundi baje ngo ntibyifashe neza biraza kugenda gute rero ko umuntu ntangwe kugira ubwoba kuko harano namye numva makuru ejo bundi muri weekend bavuga yuko ibiciro byamaze kuduga ko icuro 48% kwijana kubyo ntabwo ari mu Burundi ni mu hanze y'igihugu mugo ni mwaka no karere 48% kwijana nka gaze zidukoresha mu guteka wasanga nka gaze yagura 220 yagiye kuri 32 kwiyunguruza aho bahora bagenda ku 5,000 ubagenda kuri 15 aho si mu Burundi iyi ngaruka komenga bishobora kuba bibi noneho igihe haza kuba Iran yihagaze kiza kuba yihagaze bisanzwe urumva bijya bihugu hajya mu bisaba bijya bihugu nka Emirati zunzumwe z'Abarabu yo ifise ikibazo gikomeye kubera yuko d'abord isanzwe ibintu byari bishingiye ku mutekano 6 zayo ku mutekano no ku bintu bya petrole ubu ntishobora gushora petrole kandi n'umutekano ntukwiye nuvuga abantu bose bahora baza muri tourisme abantu baja kwisumamwo bose barimo barakura ya mitahe yabo rero urumva kandi urumva ko n'inzara mu misi ishobora kubayo kuko ntibahacisha ibitoro gusa no kurangura ibyo bafungura zibiriya ntibirima rero nuko tudafise y'umugenzi twamubajije kuno ibiciro byaduze by'umuceri iki mugandazi ko abantu bari Dubai nabo tuganirira za Afghanistan hose twaze twumwire ndazi yuko bimaze kuduga kamahera atari make aha muri Afrika niko kuko nyene nk'ubu nafatiye ku ibyo nari ndiko ndavuga ni mu gihugu cyo mu kano karere ubona biza kugenda guti nyuma y'amasaha 48 amasaha 48 nta kintu kiza kuba ntaco mbona kuko ntabyakora Trump ntabyashobora ntabyaza gukora gusa arashobora gusimba akarasa nk'inzu cyangwa agakubita nk'ikintu nyene bakavuga ku makuru bya binyamakuru byiwe bigaca byandika ati bya bintu yabikoze aratanguye gabo ntabyo yokora ibyo ntabyo yokora ntamburu uyibonamwo itsinzi ya Amerika cyangwa uyibonamwo prediction yawe ndayitwe kare nka prediction yawe uyibonamwo itsinzi ya Amerika ibonamwo itsinzi yawe yaramaze gutsindwa na Israel bose baratsinzwe mvuze gutsindwa kuvuga yuko Iran yokifye ibihugu byabo canke hari ikindi kintu yagize gusa burya kuvuga ngo umuntu yatsinze canke yatsinzwe ubanza kuraba ico yari yavuze agiye kurwana intumbero kurumva Iran mu bisanzwe ikintu nyamukuru iri mwiragwanira no kugira ngo ntihabeho regime change kandi regime change guhindura amatwara intwaro yabo yabayatura ngipfeho kandi ko biboneka ntabwo yiteguye gusenya ku bucankejo oya kuko wo bishe n'uje azavuga ibikaze gusumba ibyo bishe nubwo naho ufata nk'umunyagihugu wo muri Iran biboneka nkaho umengo n'umunyagihugu wo muri Iran umuhaye ubutegetsi nawe yoguma avuga nka kameneye rero urumva yuko ibyo bintu bitazokunda ibyo dimwe ni insinzwe gusa bariko bararondera uburyo bubivamwe mu buryo buri bw'igisirimu batamaramaye insinzwe y'igisirimu niyo barimo bararondera Amerika ako Iran idusigiye shusho mw'iyi misi 37 Iran kuri Afrika icigwa twokwigirako canke abantu bose icigwa twokwigira kuri Iran turabonye ico bisaba kugira ibihugu byo muri Afrika tuzoshobore kwigenga sinzi rero ko ari citeguye gutanga ico kiguzi Iran irimo iratanga wewe ubona hasabwa iki mu bisanzwe Afrika nayo bisaba yuko nyine igira ingufu guti yubake mu bya gisirikare yubake mu bumwe nka burya Iran irimo ibihugu biri stable none kumenga biteze imbere education Libya ntiyabigerageje ubona bitaje oya Libya mu bisanzwe Gaddafi nawe ne hari ikosa yakoze
gufata ubutegetsi akabushira ku mutwe wiwe gusa ku buryo apfuye ataswite reka tuze turabe ibintu byakagaze tubyanarize neza apfuye tumuganire bamwishe igihugu cyake kibafuti yego rero iryo riba rikosa gufata ubutegetsi bwose usanga bwose ku buryo umuntu ntiyamaho wow kandi urazi abantu usanga batwara umwanya muremure tamu no mu buzima busanzwe nimba uri murakora ikintu business canke ari entreprise watanguye rabo wundi muntu winisya ubishiramwo ku buryo naho wowe udahari ashobora kubandanya ko hariho nk'abagabo usanga bafise ibintu mugabo abana batazi ngo birihe yego umugore atazi ngo konte zirihe rero urumva cibari kibazo iyo uwo muntu avuye nizo ngo cyamukoze ko mugo muri Iran bobo bafashe ubutegetsi barabugabangana kandi baca bakorera hamwe dimwe barabugabanye Afrika nayo irasabwa gukorera hamwe cyane ntambara ko mbona zivuze ubuhuha ubona bizokunda kuko urumva nta burya na independence nta muntu ashobora kuyiguha oya urayigwanira Afrika yitegezwa gukorera hamwe kugira ngo ishobore gushika kuri independence ntabwo umuntu ayironka nka kado oya warabonye niyo twaronse iri kuntu byasabye yuko hari abantu bapfa kwa gasore n'izindi ntwari za Afrika zapfuye rero urumva dukwiye rero kubandanya ntitwabandanije muri rya sanse yo kurondera independence nyene ya nyayo totale twikure ku muzungu burundu yego so kumwikura ko kubera tumwanse ahubwo dukorane muri cooperation ganyaganya apana cooperation d'independance apana yuko wewe nk'ubu baguha amategeko tiwe turakugurira uratwara dipulse kandi wanse turakwica ni kibazo rero ni kibazo gikomeye cyane rero reka turindire turabe suite inyuma y'iya masaha 48 uyu mugabo yatanze tuze kurabiza gukurikira ngira ngo tuzogaruka ngaha tubiganire ko jewe nakubwiye ko ibyo mbona ntakiza ko gusa arashaka gusimba karasa nk'uruntu hariya nk'uruzu akaraba urundi nico cyonyine ashoboye ubu akaraba nk'uruntu arasa mugabo bijyavuze yuko aza kubombarira igihugu cyose akagisubiza ngo muri inde aje turakira kumva bajya abanya-Iran nabo bameze nk'intare yakomeretse ya ni inkinzi ngabo expert wacu kuri cyo no kwita geopolitique arabitahura cyane ni ibintu yumva ni ibintu asoma ni ibintu yabonye mu ma documentaire bararagiye arakurikirana antuka ni ibintu yumva cyane nkinzi ngabo uradutegurira kimwe no minsi ko abantu abonye bariko baravuga ati naze muri Afrika cyo nahatubwira ibyo bacu muri Afrika oya bizovana nibyo mwe mwashimye kumbaza byo muzombaza nibyo nzobishurako hano bavuga ati dolari ko riko rakoroka mu karere urarivuga ko iki hari umuntu abonye muyambajije ati dolari ntiriko rirakoroka hano iwacu gusa musanze ikibazo c'idolari gukoroka kwajyo ni situation iri kwisi yose katiza tuganire ku bitoro ni dolari zufata umwanya tuganire reka tuzobiganire ko ya petrodolari turabe ukuntu ni dolari ryagize agaciro turabe no kuntu Amerika yungukiye mu bintu by'idolari cyane ningene ishobora kuzorikoroke reka tuzobiganirako amwitaro nkinzi ngabo izayinda gushimire cyane kuri kino kiyago duhaye nkinzi ngabo murakoze cyane kandi nanje ndabashimiye kandi abashimire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiyago bamwita nkinzi ngabo akarume expert wacu mwa kino kiyago cyangwa se kuri zino episode zacu na cyane kuri ibintu biko biravugwa muri geopolitique haba mu biko birabera muri Iran ndetse na za Cuba nazo tuzozigaruka ko tuzogaruka kuri za Mexique za Venezuela n'ahandi hatandukanye afise byinshi byo kudusangiza murumva ko mu misatsi soganira kuvyerekeranye ni dollar ryari rimaze imisi riri hejuru mu bihugu bitandukanye ariko ubu ririko rirakoroka ibiciro biriko biraduga mu bihugu bitandukanye haba mu Burundi ndetse no mu makungu naho tuzobigaruka ko impamvu y'ivyo bintu byose ni ngaha muri Utamu Podcast icyo usabwa no kubandanya umukurikira ndakwibutse ko nkinzi ngabo ushobora kumukurikira ahandi atari ngaha aho bita muri Windora TV ja kuri YouTube muri kano kanya tiko turavugana nyene hindura injirayo andika Windora TV kora kuri subscribe umukurikira nkinzi ngabo izayi wakunda cyane bye bye